Amahoro y'Imana abe kuri mwebwe mwese. Kaze mu kiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mushikirizwa n'igisata kijejwe kumenyesha makuru ibinyamakuru n'ubuvugizi mu biro by'umukuru w'inama nshingamateka mukaba mugishikirizwa uko indwi irangiye. Inama nshingamateka yarayisozereye ibikorwa byayo byo mu isasa risanzwe ryandamukiza umwaka wa 2025 isasa ryayo rya nyuma mu kiringo cyo kuva mu 2020 gushika mu 2025 abayigize batorewe guserukira abene gihugu. Muri kino kiganiro rero tuza kugaruka ku byaranze ibirori nyezina byo gusozera iryo sasa risanzwe aho harimwo na bikuru inama nshingamateka yaranguye kuva mu mwaka wa 2020 gushika kuri uno munsi iri kisozera ikiringo cayo. Haba rero nsubiriye kubaha ikaze. Kwa 30 ruheshi 2025 niho inama nshingamateka yasozera ibikorwa byayo byo mu isaza risanzwe ry'ukwezi kwandamukiza 2025 hari ku munsi wa mbere w'indwi turangije. Nkuko vyama nibirori biba byitabwe n'abatumire batandukanye harimo abaserukira ibihugu byabo n'amashirahamwe mpuzamakungu hano mu Burundi n'abandi bashitsi batari bake. Mu ngoro y'amakoraniro y'inama nshingamateka iri Bujumbura mu Kigobe, Nyeniteka Gérard Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka niwe yashikirije ijambo nyamukuru. Ahanini ryari rishimikiye ku bikorwa byaranguwe nubwo iri sasa ryaranzwemwo n'ibihe by'amatora, ariko rero agahimbazwa n'ingene iri sasa risanzwe risozerewe neza. En pareille circonstance, l'Assemblée nationale a la tradition de présenter son bilan des activités réalisées. Évidemment, ku munsi nk'uyu inama nshingamateka irafise umugenzo wo gushikiriza icegeranyo c'ivyaranguwe, kukaba nkako iri sasa ryahuriranye n'ikiringo c'amatora. Muri ico kiringo c'amatora inama nshingamateka yararanguye ivy'isabwa n'ibwirizwa shingiro mu korohereza abanyakubahwa abashingamateka kwitabira ibikorwa vy'imyiyamamazo y'amatora. Ivyo ntivyigeze bibuza gusozera iri sasa risanzwe ryandamukiza umwaka wa 2025 ku yindi ntsinzi. Vyongeye kandi inama nshingamateka yarize yongera iremeza integuro y'ibwirizwa rigenga uburyo bw'amafaranga leta y'u Burundi izokoresha mu mwaka wa 2025 ushira umwaka wa 2026. Ntawo kwirengagiza kumenyesha ko ari muri iri sasa risanzwe ryandamukiza umwaka wa 2025 nyene inama nshingamateka na nkenguza amateka zize zongera ziremeza ibwirizwa rigenga amafaranga yerekana aho leta yokura uburyo n'ivyizo yakoresha mu kiringo c'umwaka runaka. Inama nshingamateka yarize kandi yongera iremeza integuro z'amabwirizwa zibiri arizo integuro y'ibwirizwa rigenga uko amafaranga y'ikigega ca leta yakoreshejwe mu mwaka wa 2023 ushira umwaka wa 2024, integuro y'ibwirizwa risubiramwo ibwirizwa nimero 1/12 ryo kuwa 28 ruheshi umwaka wa 2017 rigenga amasosiyete koperative mu Burundi. 2024, le projet de loi portant modification de la loi numéro 1/12 du 28 juin 2017 régissant les sociétés coopératives au Burundi. Iruhande yo kwiga no gutora amabwirizwa atunganiriza kandi akorohereza bene gihugu, inama nshingamateka yararanguye kandi ibijanye no gukurikiranira hafi ibikorwa vya leta no guherekeza imigambi yayo. En ce qui concerne le contrôle et l'accompagnement de l'action gouvernementale, le Parlement réuni en congrès a reçu la mu bijanye no kugenzura hamwe no guherekeza ibikorwa vya leta, inama nshingamateka na nkenguza amateka zikoraniye hamwe zarakiriye insiguro zashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere Lieutenant General mu gipolisi Ndirakobuca Gervais ku cegeranyo c'integuro y'ibikorwa vyaranguwe n'uburyo leta ikoresha ku mwaka PTBA ku gice ca mbere c'umwaka wa 2024 ushira umwaka wa 2025. Abashikiranganje benshi nabo nyene baraje gutanga umuco imbere y'inama nshingamateka ku bibazo bitandukanye. Umushikiranganje w'ikigega ca leta yaraje kwishurana cane ku bibazo vyunganiwe ku vyegeranyo vy'ivyaranguwe n'uburyo bwakoreshejwe mu gice ca mbere n'ica kabiri vy'umwaka wa 2024 ushira umwaka wa 2025. Umushikiranganje w'ubutungane yaraje kuvuga ku cegeranyo ca nyuma c'igenzura ry'itunganywa ry'ubuyobozi bukuru bujejwe amabohero, ibohero rya Gitega n'irya Bururi. Umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi yarishuye ku bibazo vyunganirwa
ku bijanye n'ikigo cy'igihugu kijejwe ururimi rw'ikirundi no ku cegeranyo ca nyuma c'igenzura ry'itunganywa ry'ikigo gihingura ibitabo mfashanyigisho. Umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi hamwe n'umushikiranganje ajejwe ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi barishuye ku bibazo vyunganirwa kwishirwa mu ngiro ry'ivyasabwe n'inama nshingamateka mu nama yo kuwa 27 Ruhuhuma umwaka wa 2025 ku vyerekeye itunganywa ry'umwimbu w'ibigori n'ikigo cy'igihugu kijeje kwegeranya umwimbu w'intega bizoza anagesa. Umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu no kugwanya sida yarishuye ku bibazo vyunganirwa ku vyegeranyo ntabanduka vy'igenzura ku ntunganyo y'ibitaro vy'Ibururi, ibitaro natwe turashoboye vy'Ikarusi, ibitaro vy'akarere k'ubuvuzi vya Kibumbu hamwe n'ibitaro vy'akarere k'ubuvuzi ka Makamba. De l'hôpital natwe turashoboye de Karusi, de l'hôpital de district de Kibumbu et de l'hôpital de district de Makamba. Yisunze uko imirimo yayo isanzwe itunganijwe, inama nshingamateka yarakoranye kandi mu nama ya bose kugira ngo ikurikirane ivyegeranyo vy'ingendo zakozwe n'abashingamateka muri ya ntumbero yo kwishikira ku kivi, harimwo n'umwihwezo ku biri mu cegeranyo ca sentare ijejwe kubahiriza amatungo ya leta. En outre, l'Assemblée nationale a hanyuma inama nshingamateka yarakoranye kugira ngo ikurikirane ibikorwa bikurikira. Icegeranyo c'urugendo rwakozwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka kuva ku igenekerezo rya 13 kugeza ku rya 18 ntwarante umwaka wa 2025 mu ntara ya Muyinga, itohoza ku nteguro y'ibwirizwa risubiramwo ibwirizwa nimero 1/4 yo kuwa 5 Nzeri umwaka wa 2011 rishiraho umugwi w'igihugu wigenga w'agateka kazina muntu. Icegeranyo c'isuzuma ry'icegeranyo ca nyuma ku ntunganyo y'ifashanyo y'igihugu c'Ubusuwisi mu Burundi mu mugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu cakozwe na sentare yubahiriza amatungo ya leta. Bisubiye, inama nshingamateka yaratunganije amatora y'abagize umugwi CNDH bashasha bahavuye barahira imbere ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu n'inama nshingamateka na nkenguza amateka zikoranye. Muri iri sasa inama nshingamateka yaritayeho n'ibindi bikorwa vyisunga indinganizo y'ivyijejwe mu guserukira bene gihugu. En effet, elle a poursuivi sa bonne habitude de se rapprocher des citoyens pour écouter leurs doléances, les sensibiliser. Inama nshingamateka yarabandanije ya ngendo nziza yo kwegera bene igihugu kugira ngo yumvirize ibibabakiye, yongera ibatera intege mu bikorwa baba barimwo vyo gushika kuri yambona kazoza y'u Burundi, igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Inama nshingamateka yarifadikanije kandi n'igihugu cose mu kwitaba imanza zikurikira: kwibuka imyaka 31 irangiye umukuru w'igihugu Sipiriano Ntaryamira agandaguwe, guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi, guhimbaza umunsi mukuru wahariwe gukunda no gukundisha igihugu, no kwibuka imyaka 5 irangiye nyakwigendera Perezida Nkurunziza Pierre yitavye Imana, kwitabira igikorane c'amashimwe aho imyaka 5 irangiye nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yimitswe mu mabanga y'umukuru w'igihugu. La croisade d'action de grâce organisée à l'occasion du 5e anniversaire de l'investiture de son Excellence Evariste Ndayishimiye dans les fonctions de président de la République. Iruhande y'ivyo vyose n'igisata kijanye n'imigenderanire nticasigaye inyuma, aho indongozi zakiriye intumwa zitandukanye mu gukomeza ubucuti no gufashanya, hamwe rero no kurungika intumwa ziserukira inama nshingamateka mu bikorwa vyagiye birabera hanze y'igihugu. Sur le registre de la diplomatie parlementaire, l'Assemblée nationale a également été active. D'une part, dans l'exercice de nos fonctions de président de l'Assemblée nationale, en compagnie du président du Sénat, nous avons reçu le 4 juin 2025. Kubijanye no gukomeza imigenderanire, inama nshingamateka navyo nyene yaravyitayeho cyane. Ku ruhande rumwe mu mabanga yacu nk'umukuru w'inama nshingamateka, turi kumwe n'umukuru w'inama nkenguza amateka, twarahaye umubonano kwigenekerezo rya 4 Ruheshi umwaka wa 2025. Intumwa z'inama nshingamateka z'u Burusiya zari zije nk'abarorerezi b'amatora. Dufashe kano karyo kugira ngo dushimire inama nshingamateka y'u Burusiya kuri ico kimenyetso cere
vyerekana ubucuti bukomeye hamwe n'imigenderanire. Twobibutsa ko inama nshingamateka y'u Burundi yari yararungitse mu Burusiya mu mwaka uheze w'2024 intumwa z'abarorerezi b'amatora, twebwe nyene twari turongoye nk'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi. Rero kuza mu Burundi kw'izo ntumwa z'inama nshingamateka y'u Burusiya kwerekana ingendo nziza yo gusubirizanya mu ndumane mu gukomeza umuvukano hagati y'Abarusiya n'Abarundi. Tubandanirije mu bijanye no gutanga imibonano, twarakiriye kuwa gatatu ruhesha umwaka wa 2025 turi kumwe n'abagize ibiro vy'inama nshingamateka, intumwa z'umugwi w'ubumwe bwa Afrika nazo nyene zari zije nk'abarorerezi b'amatora. Tukaba dushimiye kandi umugwi w'ubumwe bwa Afrika. Turongeye gushimira kandi bivuye ku mutima intumwa zose zaje kutugendera, haba kuturamutsa canke mu bijanye n'akazi. Aha twovuga nk'ubuserukira igihugu ca Kenya mu Burundi hamwe n'ubuserukira igisata ca ONU kijejwe iterambere PNUD. Ku rundi ruhande, muri risasa risanzwe ryandamukiza umwaka wa 2025, inama nshingamateka yaraserikiwe mu bikorwa vyabereye i Rwanda muri Angola ni Accra muri Ghana. Inama nshingamateka ntiyibagiye kandi kubandanya ishira inguvu mu gukarihiriza ubwenge abakozi bayo. D'autre part, au cours de cette session parlementaire ordinaire d'avril 2025, l'Assemblée nationale a été représentée dans des événements organisés à Luanda, en République d'Angola, et à Accra, en République du Ghana. L'Assemblée nationale n'a pas non plus oublié de poursuivre ses efforts de renforcer les capacités de son personnel. Mwiri jambo nyene nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe yamenyesheje ko iryo sasa risanzwe risozerewe ari naryo ryanyuma mu kiringo cyo mu 2020 gishira mu 2025, ariko ko no mu misi isigaye itari yo kurera amaboko. La session parlementaire ordinaire que nous clôturons aujourd'hui iri sasa risanzwe dusozereye uno munsi ni ryanyuma muri iki kiringo cyo kuva mu mwaka w'2020 gushika mu mwaka w'2025, ariko nyene icubahiro umukuru w'igihugu arafise ububasha ahabwa n'ibwirizwa shingiro bwo gutuma kisasa ridasanzwe imbere y'uko iki kiringo kirangira, yisunze ingingo y'179 y'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ivuga ko isasa ridasanzwe ryugururwa rikongera rikugarwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu par le décret du président de la République. Tugarutse ku byaranguwe kuva mu mwaka w'2020, inama nshingamateka isozereye ikiringo cayo igitangura ikivi ni vyinshi cyane nkuko byashikirijwe kuwa 30 ruheshi 2025. En ce qui concerne le vote des lois, 152 projets de loi ont été analysés et adoptés au cours de 15 sessions parlementaires ordinaires et d'une session parlementaire extraordinaire qui s'est tenue du 14 au 25 novembre 2022, conformément au décret numéro... Kubijanye no gutora amabwirizwa, integuro z'amabwirizwa 152 nizo zizwe zongera ziremezwa mu masasa asanzwe 15 hamwe n'isasa ridasanzwe rimwe ryabaye ku igenekerezo rya 14 gushika ku rya 25 mu nyonyi mwaka wa 2022, hisunzwe itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 100 agakoni 147 ryo kuwa 14 mu nyonyi mwaka wa 2022 rihindura itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 100 agakoni 145 ryo kuwa 11 mu nyonyi mwaka wa 2022. Tubandanije no kubijanye no gutora amabwirizwa, turi n'iteka ryo kubamenyesha ko inama nshingamateka yateguye yongera irashikiriza leta integuro z'amabwirizwa abiri. Irya mbere rijanye n'amategeko agenga abakozi b'inama nshingamateka na nkenguzamateka, rikaba ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu nk'ibwirizwa nimero 1 agakoni 16 ryo kuwa 16 Rusamba umwaka wa 2022 rijanye n'amategeko agenga abakozi b'inama nshingamateka na nkenguzamateka. Iya kabiri ni integuro y'ibwirizwa rihindura ibwirizwa nimero 1 agakoni 4 ryo kuwa 5 Nzeri umwaka wa 2011 rijanye no gushinga umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu. Intambwe zose kugira ngo iyo nteguro y'ibwirizwa yigwe yongere yemezwe zikaba ziriko zirakurikizwa. Kubijanye no kugenzura hamwe no guherekeza ibikorwa vya leta, inama nshingamateka yaratunganije muri iki kiringo kigo
kigomba kirangire inama za bose zirenga 100 aho ivyegeranyo bijanye n'ibibazo vy'ubutunzi n'imibano vyashikirijwe n'imigwi yamaho y'abashinga amateka yishikiye ku rubuga kwisuzumira ibicankwe biriya. Ivyo vyegeranyo vyaca vyama bikurikirwa n'ibibazo vy'abashinga amateka ku bashikiranganje ba leta y'u Burundi baba begwa navyo kugira ngo batange umuco kandi bongere bahabwe n'ibisabwa vyokorwa. Kubijanye no gukorana n'izindi nzego z'igihugu, inama nshinga amateka yagiye irakira ivyegeranyo hamwe n'imyihwezo ya sentare yubahiriza amatungo ya leta hisunzwe ingingo y'183 y'ibwirizwa shingiro y'u Burundi ivuga ko sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yunganira inama nshinga amateka na nkenguza amateka mu gukurikiranira hafi ishigwa mu ngiro y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta ikoresha buri mwaka. Inama nshinga amateka yarakiriye kandi ivyegeranyo vyo ku mwaka vy'ivyaranguwe n'izindi nzego zikurikira: urwego rw'umuhuza, umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe, hamwe n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNDH. Kuvyerekeye umugwi wo kuvugana ukuri no gusubiza hamwe severe, ivyegeranyo vy'ibanze vyarashikirijwe, mbere hacarasohoka n'itangazo ry'inama nshinga amateka na nkenguza amateka. Ni muri iyo ntumbero kwigenekerezo rya 20 Kigara mu mwaka wa 2021 ihuriro ry'inama nshinga amateka na nkenguza amateka mu itangazo ryayo ryemeje ko ibiri mu cegeranyo c'ibanze bigaragaza ukuri ku rugero runini rw'itose kazwa ry'agateka kazi na muntu ryabereye mu Burundi mu 1972 no mu 1973. Inama nshinga amateka na nkenguza amateka zarongeye ziremeza icese icegeranyo cita izina ubwo bubisha bwakozwe muri iyo myaka. Vyongeye hisunzwe ingingo y'168 y'ibwirizwa shingiro, ikoraniro ry'inama nshinga amateka na nkenguza amateka ryarakiriye indahiro z'umuhuza w'abarundi, iz'abagize umugwi ujejwe gutunganya amatora seni n'iz'abagize leta. Kubijanye no guserukira bene gihugu, abubahwa abashinga amateka barakoresheje umwanya wabo w'akaruhuko kugira ngo bagume hafi y'abene gihugu. Muri iyo ntumbero inama nshinga amateka yaratunganije ingendo ziharugwa mu 100 zabereye mu gihugu cyose. Mu gisata cyo gutsimbataza imigenderanire ku ruhande rumwe, intumwa nyinshi zarahawe umubonano mu gihe inama nshinga amateka yari yaserukiwe mu manama yabereye hanze y'igihugu. Twibutse ko ibikorwa byo gutsimbataza amanama nshinga amateka vyabereye ku mbuga ngurukana bumenyi nko mu gihe c'ikiza ca COVID-19. Ku rundi ruhande, inama nshinga amateka yaratsimbataje ubucuti n'imigenderanire n'ayandi manama nshinga amateka na nkenguza amateka y'ibihugu ducuditse biciye mu ishingwa ry'imigwi indwi yayo. Inama nshinga amateka ya Republika y'u Burundi yarabandanije kwitabira ibikorwa vy'amanama nshinga amateka na nkenguza amateka zo mu karere na mpuzamakungu isanzwe ihurikiyemo. Aha twavuga nk'ihwaniro ry'amanama nshinga amateka na nkenguza amateka y'ibihugu bigize inama mpuzamakungu y'akarere ko mu biyaga binini FPCRGL, ihuriro ry'amanama nshinga amateka na nkenguza amateka yo mu karere ka Afrika IPA, inama nshinga amateka na nkenguza amateka y'abanyafrika PAP, ihuriro ry'amanama nshinga amateka na nkenguza amateka mpuzamakungu UIP, ihuriro ry'amanama nshinga amateka na nkenguza amateka y'ibihugu ataho vyegamiye, hamwe n'inama nshinga amateka y'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa APF. Inama nshinga amateka yaratunganije kandi amatora y'abazoja gusasa mu nama nshinga amateka y'umuryango wo mu karere ka Afrika y'ubuseruko, yongera yitabira ubutumire bw'iyo nama nshinga amateka aho hose vyashobotse. Twibutse ko muri kino kiringo EAR yatunganije mu nyubako z'inama nshinga amateka guhera kuwa 27 Ntwarante gushika kuwa Ndamukiza umwaka wa 2023, inama igira gatatu y'isasa rya mbere ry'ikiringo kigira gatanu. L'Assemblée parlementaire de la francophonie APF. L'Assemblée nationale a aussi procédé à l'élection des membres de l'Assemblée législative de la communauté est-africaine et a répondu favorablement dans la mesure du possible à ces sollicitations. Pour rappel, au cours de cette législature, l'EALA a tenu au palais de l'Assemblée nationale du 27 mars au 7 avril 2023 sa troisième réunion de la première session de la 5e Assemblée législative. Hari n'ibindi bihambaye mbere ku rwego rw'igihugu vyakozwe muri iki kiringo kirangiye cyane kuvyerekeye indinganizo nshasha y'ingene inama nshinga amateka y'u Burundi itunganijwe, amategeko ngenderwa ko muri yo, itegeko rigenga abakozi bayo n'ibindi vyinshi. Tutibagiye rero ukwagura inyubakwa zirangurirwamo imirimo aho hubatswe inzu nini yahawe agatazirano Agateka Hall,
akabirya rero ifise kibanza c'amanama gikwije ibisabwa ku rwego mpuzamakungu. Au cours de la législature 2020-2025, l'Assemblée nationale a mis en œuvre plusieurs réformes et introduit des innovations qui ont amélioré son fonctionnement. De ces réformes, il y a lieu de citer la révision en profondeur du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Mu kiringo kiva mu mwaka wa 2020 gushika mu mwaka wa 2025 inama nshingamateka yarahinyanyuye byinshi yongera irazana bishasha mu ntumbero yo gukora neza. Muri izo mpinyanyuro twovuga isubiramwe gimbitse itegeko ngenderwa ko mu nama nshingamateka, igitabo kirimo impinduka mu nzego, imigambi ngenderwa ko yo mu kiringo cy'umwaka wa 2024 gishira umwaka wa 2029, igitabo c'indinganizo nshasha mu vy'intwaro n'ubutunzi, n'ingene inama nshingamateka itunganijwe organigramme, hatibagiwe itegeko rigenga abakozi bo mu nama nshingamateka na nkenguzamateka nk'uko twamaze kubishikiriza. Ku vyerekeye ikibanza c'ibikorwa vy'abashingamateka, inyubako yitiriwe Agateka Hall yabaye akabirya mu gihe ibikorwa vyo mu migwi y'amaho vyaciye vyoroherwa. Iyo nyubako irimwo cane icumba kinini kigenewe kuberamwo amanama mpuzamakungu cashizwemwo ubuhinga bwa none. Tubibutse ko ibirori vyo kwinjira iyo nyubakwa Agateka Hall vyabaye kwigenekerezo rya mbere ntwarana umwaka wa 2023 biyobowe n'umukuru w'igihugu cacu Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye. Inama nshingamateka iboneyeho akaryo ko kwongera gukengurukira umukuru w'igihugu n'abagenzi bose bayo baterereye kugira ngo iyo nzu yubakwe. Kubera iyi nyubakwa neza na neza kubera iki cyumba cyo kuberamwo amanama mpuzamakungu kirimwo, inama nshingamateka yaratewe iteka ry'uko iyo nama mpuzamakungu igiriya 17 y'abagwiza tunga bava mu bihugu bihurikiye muri komesa yabangabanganwe n'inama igiriya 23 y'abakuru b'ibihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko n'iy'amajepfo bisangiye isoko rusangi komesa yabereye Bujumbura kuva ku igenekerezo rya 28 gushika ku rya 31 gitugutu mwaka wa 2024. Vyongeye mu cyumba c'amanama mpuzamakungu c'inyubako Agateka Hall harabereye inama ihambaye kandi igihugu cacu cungukiyemwo yahuje intumwa z'ibihugu bifashanya n'u Burundi mu migambi y'iterambere hamwe n'abashoramitahe. Iyo nama ikaba yabaye guhera ku igenekerezo rya 5 gushika ku rya 6 kigara mu mwaka wa 2024. Ni ukuvuga ko iyo nyubako Agateka Hall isahiriza inama nshingamateka kandi ikabitera iteka igihugu cacu ciza c'u Burundi. Mu ncamake ikiringo kiva mu mwaka wa 2020 gushika mu mwaka wa 2025 caranzwe n'utwigoro no kuzana impinduka mu ntumbero yo guha kanovera imirimo y'inama nshingamateka no gushigikira igihugu cacu kugira ngo kibandanye kigira izina ryiza mu makungu. Ibikorwa byose vyaranguwe n'inama nshingamateka kuva mu mwaka wa 2020 gushika mu mwaka wa 2025, haba mu irangurwa ry'imirimo ihabwa n'ibwirizwa shingiro, haba mu bijanye no gutunganya neza urwo rwego canke gukoresha ubugihe cy'igihugu kiruronsa, tubisanga mu cegeranyo c'ivyaranguwe muri ico kiringo c'imyaka 5. Ico cegeranyo c'ivyaranguwe ni nyishu yuko ibintu byose bitegerezwa gukorerwa ku mugaragaro mu bijanye no gukoresha itunga ry'igihugu hamwe no kugaragariza bene igihugu ko vyose vyakozwe mu muco no ku neza yabo. Kuva inama nshingamateka ibaho n'ubwa mbere biba, icifuzo cacu nuko ingendo nk'iyo yoba umugenzo mu rwego nshingamateka. À l'obligation de transparence dans la gestion des biens et du budget de l'État, ainsi que de voies de redevabilité à l'égard du peuple. Il s'agit d'une première dans l'histoire de l'Assemblée nationale. Notre vœu le plus cher est que cela devienne une tradition parlementaire au Burundi. Mu gihe abenegihugu baherutse kwitorera abagiye kubaserukira mu kiringo cyo kuva mu 2025 gushika mu 2030, Nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe yarakeje abizewe n'abarundi abifuriza kugira ikiganza ciza mwishira mu ngiro ry'imigambi iganisha kuri rya hangiro ry'imbona kazoza Uburundi bwifashe mu 2040 buteye imbere mu 2060. Nous saisissons cette occasion pour féliciter les élus. Notre conviction est que dans leur choix, les Burundais ont été guidés par un projet de société qui contribuera sans doute
à la réalisation de sa vision. Tuboneyeho akaryo ko gukeza abatowe ntidukekeranya ko abarundi bahisemo imigambi izobashikana kuri yambona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Abarundi baraye berekanye koko bamaze gukura mu vya politike bikaba bigaragaza intsinzi ya demokrasi. Inama nshingamateka ibateye intege kandi bahimiriza kubandanya kogera ku matora aheruka kugira ngo nayo twimirije muri uyu mwaka agende neza. Tuboneyeho kano karyo kugira ngo dukeze vyimva mutima umugwi w'igihugu jeje amatora, inzego zo kwivuna abanzi n'izijeje umutekano, sentare jeje kubahiriza ibwirizwa shingiro, abarorerezi, ibimenyesha makuru n'abagenzi b'u Burundi ku bikorwa biteye igomwe umwe wese yaranguye muri ayo matora buca sozerwa mu minsi iri imbere. Nitwobura gushimira kandi imigambwe yose yahiganywe n'abigenga bose bagiye mwihiganwa kuko vyabaye mu mahoro n'umutekano. Kuva ubu Uburundi nubwo kurata ko bwavanuye na yange isombe yuko amatora arangwa n'akajagari no guhungabanya umutekano. La course électorale de manière pacifique. Désormais, le Burundi peut se targuer d'avoir abandonné définitivement la fâcheuse habitude des processus électoraux porteurs de désordre et de désolation. Imbere yo gusozera yarashimye uko abashinga amateka biki kiringo kirangiye bakoranye ishaka ubwira n'ubukerebutsi hamwe rero no kwitanga kwaranze abakozi b'urwego ivyatumye bashika ku musaruro uhimbaye. Nous arrivons à la fin de cette session parlementaire ordinaire d'avril 2025 avec le sentiment d'avoir loyalement servi notre chère patrie. L'Assemblée nationale a accompli ses missions d'une façon exemplaire grâce à la turangije iki kiringo c'isasa risanzwe ryandamukiza umwaka wa 2025 twiyumva ko twitangiye igihugu cacu dukunda. Inama nshingamateka yarabaye akarorero keza mu kurangura imirimo yayo kubera ko abubahwa abashingamateka bitanze batiziganya tukaba tubakengurukiye bivuye ku mutima kubera ko iminsi y'ikiringo kiva mu mwaka wa 2020 gushika mu mwaka wa 2025 itararangira. Twagomba tubahamagarire mwebwe bagenzanje bashinga amateka kubandanya mwitanga mu mirimo yanyu yo guserukira bene gihugu gushika ku munsi hazoba inama ya mbere y'abazodukorera mu ngata izotumwa ko n'umukuru w'igihugu. Vyongeye twagomba tubonereho kano karyo kugira ngo dukengurukira abakozi b'inama nshinga amateka kuko baritanze batiziganya kugira ngo runo rwego rushike kwihangiro ryago mu bijanye no kurangura imirimo ruhabwa n'ibwirizwa shingiro. Nitworangiza kandi rino jambo tutongeye gushimira urwo rwego rwose rwagaragaje ubucuti bw'inama nshingamateka mu kiringo c'umwaka wa 2020 gushika mu mwaka wa 2025 haba mu gukorana no mu gushigikirana. Aha cane turashimiye cane abashikiranganje batahiga imanze kwitaba ubutumire inama nshingamateka yagiye irabarungikira. Ni kuri iryo jambo ryo gushima dusozereye kw'icese ibikorwa vy'isasa risanzwe ryandamukiza ryo mu mwaka wa 2025. Sollicitations. C'est sur ce sentiment de satisfaction que nous déclarons close cette session parlementaire ordinaire d'avril 2025. Aha niho ikiganiro twari twashimye kubashikiriza kuri uno munsi kirangiriye. Mwagize neza gukurikirana. Shimire kandi bagenza ndimwe wese kuco yaterereye gushikaho bikunda integuro y'iki kiganiro ikagenda neza mbere kikabashikira iwanyu atankomanzi. Ndabasezere ndabipfuriza kuroranirwa, gira iteka nitekane nagawane.